Nagomba rero ngo fate na kano kanya ko turi mu gihe cici babonye ko turiko turabungabunga igikawa kugira ngo ejo so tuzanire umwimbu mwiza, ariko turi mu gihe cici. Igihe cici naco nyene si co kwicara, ni igihe cyo gukora si nka kera abantu baca bicara ngo twigine umwimbu w'agatasi. Murabona iki dusigaye turibyazamwo umusaruro mu gukoresha ry'amazi y'imvura najya amazi y'imigende najya amazi y'inzuzi. Ubu rero turiko turaheraheza imyiteguro, twaramaze kwaka ibikenewe, baratweretse amasi, imirima muzorima, ibyo muzorima. Twaragiye kuraba mu izine ibijanye n'ifumbire. Ifumbire iriko iraduganwa mu ntara zitandukanye z'igihugu. Turifuza rero yuko rinoci yotubera amahirwe mu kugwiza umwimbu, kandi ndakenguruka kuko nasanze imirima izorimwa mu gihugu cose muri rinoci yikuvye incuro zirenga zitatu turabiye ku mirima yarimwe muci w'umwaka uheze. Naha rero twashaka tubasabe udufashe nihagira abatujya imitsi ngo yafumbire leta ibaronsa bitagoranye ngo dusange iriko iraja mu badandaza bayigurishe cyangwa baze kuyibagurisha ko izimvye kandi yarigenewe mwebwe. Twarasabye aba bafundi bajejwe uburimyi n'ubworozi yuko bagiye gushwara ino mu gihugu hagati. Utwo tunenge twose mumva mufise ntihazogire umuntu azotinya kudushikiriza. Na jewe ngomba ndabaha inimero yiwanje ku mugaragaro kugira ngo umuntu wese afise umwitwarariko ntazotinye kundungikira ubutumwa, mugabambwira ubutumwa bwo atari ubutumwa bwo guhuguza, kuko zoca twishikira turabe yuko ibyo batumenyesheje ari byo. Abafise agakaramu ni 69 amajana 924 amajana 916 39 amajana 924 amajana 916. Ariko imwe bita WhatsApp. Nimuzokurikwe murampamagara ngo amaherahere muzopfa kunyandikira gusa. Nkaba rero nagira ngo ndangize ndabakengurukira uko mwitavye bino bikorwa mukadushigikira. Nongera ndamenyesha yuko atakindi muri leta mvye leta nkozi kituraje ishinga atari uko motunga mugatunganirwa, atari uko mwokumva ko mufise abavyeyi koko, atakindi bajejwe atari ukumva imyitwarariko yanyu.